wa mugabo amaze kwiba abagore n'abakobwa benshi bari muri Arabia Saudite namumenye ni uyu mubona ku ifoto, uyu atangura yambaye turunete mu mutwe, ngomba ndabereka ivyemezo. Uriya mubona wo hirya arabeshegwa siwe, oya. Reka maze ndabumvishe ikiganiro nagiranye n'uyu mudame. Ntashobora guhamagara, yandungikiye audio. Arasobanura utuntu dukeya, reka muvyumvirize, nce ndabahereza amajwi ya wa mugabo yivugira bo nyene ko ari mwibohero apfunzwe. Jewe sinitaba audio, ntabwo nitaba audio muvyeyi wanje nakubonye. Sinditaba audio jewe nkoresha ama audio, nimunyandikira mukoresha ama audio. Yego ntabwo nitaba audio nyapere, nibikunda ndi connect. Murakoze cyane, murakoze n'ukuri mbaye ndashima cyane. Ego murabona ikibazo cyambaye ko ejo nagiye mbona bampostinze, kandi kupostinga by'ukuri byiza, kuvuga yuko uyu mudamu ariko aravuga aya majambo. Ni umumama tubana kwibarabara rimwe, duhana amazi, yari umumama w'umugenzi. Naramubwiye ikibazo canje, ndamubwira ati je ngiye kwinjira muri urukundo uyu muntu kubera ndafise ikibazo c'umugabo wanje. Timaze kumurikira amahera amezi 5. Uno munsi ndamubwira ati twokora iki? Ambwira ko atamahera ahari. Ndamubaza amahera yagiye hehe? Akambwira ngo ntayo. Nakoresha biriya nabiye ati bihe nta na kimwe kimo kiraboneka. Kugira mve mu gihugu je narindushe cyane. Abantu baranzi cyane muri Maramvya, abamama benshi baranzi cyane. Nari mbayeho nihangayikira ubwanje. Kugira nje muri Saudiya narirondereye vyangombwa, maze kumubwira ati ndondera vyangombwa, yanyishura ngo nindaba umwana nogurisha kugira ndondere vyangombwa. Hishamo kuja amasengesho, ndasenga Imana yo mugirira yanyishura, ndaronka utuntu nkora mu gihugu, mpaka ndaronka vyangombwa byose ndabironka, ndashika muri Saudiya. Umugabo wanje sinigeze ndeka kumutera agateka nk'umugabo, naramuteye agateka. Ndamurikira amahera amezi 5 sinarabibire, genda arankorera, sinari mu mama yambara, nariyambika nkigaburira, byose nkavyikorera. Ubu hageze igihe yuko rero nkora umva umugongo uracitse. Nukuri uyu muntu yaje nk'Imana muri jewe, naramwakiriye vraiment ndakira urukundo rwiwe. Hama ndabiyagiriye umugenzi w'umumama, ndabimuyagira by'ukuri, maze kubimuyagira hariho kayabaye muri Kenya. Tumaze gukundana n'uyu mugabo ari muri Kenya, hariho kayabaye. Imaze kuba ndamuha nimero yiwe, arayimfasha. Ico gihe twari kutumva amawadi ataduhumuriza, aca aramutuka amubwira ko arimbwa, ari umuhimbira, ari biki. Hama ivyo birahera, biheze barasabana imbabazi, acagumana ya nimero yiwe ya musheri wanje je dukundanye muri Kenya. Ingene vyagiye birakurikirana. Hama haragera igihe amusaba urukundo, je namubwira ko ari mutoya wanje kuko numubanyi tubana. Umumama je duhaca mwibarabara, je sohotse arambona nje nkamubona nyene haca mwibarabara tuba ku 15 rya Maramvya twese. Hama uyu mumama ndamubwira ibintu vyanje byose ndamuyagira, ndavuga ati je n'ukuri urukundo ninjiyemo ni rwiza cyane. Aranyemera ati uyu mugabo je nzogukundira n'abana mbere kugukunda, banje gukundira abana mbere kugukunda. Ukuri je navuga ati sawa, ndakiye urukundo rushasha. Uyu mumama renda muyagira byose, hama ndabayaga n'uwo musheri wanje kuko namuhaye nimero kubera ko yabaye muri Kenya. Babandanya bayaga, hama haragera igihe umugabo uwo musheri wanje arambwira ati uyu muntu naho uvuga ngo muravukana karasaba urukundo, je nakunze wewe gusa na wundi nakunze. Hama birangira uko, hama biragumuko, hama je ndamubwira ati rero mu bloke kugira ngo bigende neza. Hama maze kumubloka aca atangura induru ifuhe. Yumva twufuye uwo muhungu n'uyu mumama twa turafuye umuhungu, si kuvuga nabirugikiye umugabo wiwe byinshi na amaodesi yagenda aravuga nyinshi nayarugikiye umugabo. Uri kurumva twaramupfuye umuhungu, nico gitumye ampostinze kuri ibi bino bintu kubera abona ngiye n'umupapa w'icunje n'ijambo, n'umupapa afise ibintu byinshi cyane. Urumva yababajwe ati umumama aragiye gukira, aragiye kubaho. Amaze kubabara umumama aravuga ati reka ndamupostinge kuri ibi, urukundo rwabo rupfe. Urukundo rwacu ntirwapfuye, ahubwo urukundo rwacu rwabandanije, rugiye gukomera. Ahubwo uyu mugabo sinifuza gusura kubana nawe, yarankomerekeje cyane. Amahera ndiko ndakorera Saudiya ntiyo yanyereka, ndakomeretse cyane. Ndanisana n'uyu munota mwumve yuko uyu mugabo ari muri Kenya, niwe mugabo wanje mfise ubu, niwe ari hafi yanje.
ntibyoroshe abana banje nabo ngene babayeho muvyeyi sinokubwira no kurungikira amawodiyo y'abana banje ukumviriza ngene abana banje batagira ndukamba mbiri bambara ndungika umuriyoni n'amahera urenga ku kwezi birateye isoni n'ubwoba hano mu muryango iwabo narihevye ndaterereza intererano ndavuga ndiko ndavuga kubera ndifise akazi ndiko ndavuga vyinshi wihangane ego ndaheze ndatereza intererano mu muryango ndavuga ati nikamubwira abana bazibure ntivyoroshe kandi ibindi navyo ariko arabesha aduga amanuka ngo ndiko ndarondera vyangombwa vy'abana ngo amarese pase n'ibindi mwumve neza yuko atani ikintu na kimwe abana banje bafise no muri pafu ntibarigera bahinjira nta naho bazi nta n'umunsi Imana yaremye ni ikinyoma cambaye ubusa kugira ngo kubana namubwira ati je maze kuja muri Kenya nzojana abana kuko je nzobarera nije ndabakeneye kubarera akavyumvuka gacumva rero ni birebire yaradendekanije ibintu byinshi sinzi ariko Imana imuhezagira umwongera umugisha ico nje cyo urukundo rwanje nawe rurabandanya nta na kimwe ahindura ko nta na kimwe ahindura na kimwe ubeshera yuko je ndiko ndondera sepase z'abana nobajana he uyu mwanya nobajana he naho ndiko ndabajana kuko ndi ku kazi naho ndiko ndabajana abana banje bari muhira bari mu muryango wa papa wabo nta na hamwe ndiko ndajana abana ni ikinyoma cambaye ubusa yarambeshe cane eko Kenyezi ati nukuri jewe si mpemuka sindota ndekura narafashe ariko rero pole sana dada tukivugana ibi naramuganirije gushika naho no turangiza mbwiye ko avuye kwizima agiye kumuheba ese vyo bari vyiza cyane yambiye amajambo makeya sinzi neza ko ari vyo nimba impanuro no banatanze yabaye ukuri vyo bari vyiza ariko namwe we yampenze nta ngorane je namuvuye inyuma ntabwo tukiri kumwe namuvuye inyuma ego nabivuyemo jewe nabivuye inyuma ntituri kumwe nje nawe ya nabivuye inyuma kweri ndiko ndibwa naramara je ndiko ndamuha agahembe namara ndiko ndamuha nukuri je nabivuye inyuma ego nabivuyemo ntabwo tukiri kumwe ya ntabwo tukiri kumwe nabyumvise n'ukuri namuvuye inyuma ntitukiri kumwe kweri twashwanye byarangiye ego ntabwo tukiri kumwe ego byaheze n'ukuri byaheze byarangiye vyiwe nanje byarangiye kabisa ego ntabwo turiko turayaga je nawe ntabwo turiko turayaga ya basi tureke kugira ibintu vyantuzenya inshuti yanje muvandimwe wanje tureke biriya na biriya bivuga ngo siwe bivuga ngo biriya ngo siwe gusa sinumva n'ingene bimeze sindavyumva kweri sabira bantahane basi sabira bantahane sabira bantahane tuze kugaragaza ikinyoma aho kiri sabira bantahane tuze kugaragaza ikinyoma aho kiri basi jewe ninasanga atana kimwe atari kinyoma ni muntahane nitwasanga ari kinyoma nzoshomerera mu Burundi nzokwemera nze kudandaza irengarenga sabira bantahane tuze kugaragaza ikinyoma sabira bantahane ni menshi hari hirya ni mama Kenzi hari hirya ni naka hari hirya ni naka uri ni naka ni nakundi ni naka uhagaze igihe numva n'umutima wanje urusha n'akazi numva nogaheba kagahagarika je nkavuma ntaha muhira nimusabire nitahire numva no kuruha mu mutwe ndusha ego nimba ari umusuma tuze kumurabira kuri tere hama haca hunga haca agenda tureka adasubira kuri tere nkuko twariko turayaga nimusabire nitahire numva ndushe mu mutwe komantere ni nyinshi bariya bose niba makenshi bariya bose niba makenshi hama ntaye mu Burundi hama komantere cye zihagarara ati wa mugore yatashe uce muhagarika komantere ati yaratashe yego hama bihagarare je numva ndarushe cyane nukuri uhagaze ko numva nukwisabira gutaha numva ndushe mu mutwe nkafuma nza kuraba abana banje nkafuma ndera abana banje yego numva ndushe kabisa
muri audio ya mbere we nyene arivugira yuko ari mu mpimba apfunzwe. Hano yereka arabwira uwundi muntu ariko arahenda amubwira yuko bakundana, mu nyuma aramuhinyura aza kumwemerera ko ari mu mpimba, amubwira ko yagiye no hanze gupagasa muri Kenya. Reka nabumvishe iyo audio. Ntubizi kwere ko nari mfunzwe n'ubu nkwanije imyaka 3 mvuye mu gashokoyeri. Imyaka 3 niyo nkwanije. Imyaka 3 nayimaze mu kwezi kwa 4 itariki imwe. Umva ndarenza ko uko ntuzenya kwa mezi. Amaje no kuvuga nabaye intuza nabaye ndatekana sha. Nabaye ndatekana vraiment. Gusa nawe warayibiriye sana. Icya mbere na mbere nifuza ni wataha nzoze kukuramutsa kabisa. Ko twaraganiriye sana. Uribuka ndi mwibohera yuko hari icyo twigeze kuvugana. Ariko cyo nifuza kimwe gusa mwawe ntihatari. Murumva yuko avyemerera avuga ati jewe nari mfunzwe mbere no mpwanije imyaka 3 mvuye mu gasho, ubu naho ndi gupagasa. Yasaba uyu mukobwa yuko azohava akamusanga ahantu haba niyatahava muri Arabia Saudite, hanyuma uwo muntu amufashe bamenyane. Sinzi icyo agomba kumubwira mugabo yeka arimusaba. Kugira ngo muvyumve neza, reka ndabahereze ijwi ryiwe rya mbere nabahaye mu kiganiro ca mbere, ndababwira yuko wenyine ariko arahenda uriya ngo urumva jeri amuhenda. Reka nabumvishe iri jwi muraca muri huza niri mumbwire ko atari cyo kimwe. Imbere yawe sheri, imbere yawe ndazi ego ndo umunyabyaha, ariko ninakubabaza kandi ndumva ko nazigenda kubabaza. Ariko ikintu cya mbere kiri imbere nuko twishimira Imana kandi tukagenda neza. Twishimiye Imana nta kindi. Ego kandi ndazi ko ndagukunda n'imbere y'Imana, nakwambariye impeta ndagukunda. Uguhemukira sinzigira ndaguhemukira, nta nibyiziga. Niyo mpamvu nakubwiye ati umunsi wa mbere tuzoshikina nzonda kujane muri komine kugira ngo ndakwambike impeta nanje, nawe ubanze ndayivane muyinshiremo impeta, hanyuma ubone urukundo rwanje nawe ko turi bazima, turi kumwe nawe, ubone ko ibyanje ari ibyawe, tuje mu rugo rwanje uvuga ati narafatishije nkuko bamubwira ngo narafatishije. Yego she. Iryo rero niryo jwi ryiwe mwumvise. Amajwi abiri ahura neza ni uyu nyine mubona yicaye yambaye turinete mu maso. Ntimuze mwongere kwihenda rero ngo kumbure ngo uri karabiba ngo n'uyu mubona oya, uyu twaramusabye n'imbabazi yemwe nimba ahari hose ntazagiye ngo twaramwandakaje siwe. Ubu rero hari undi muntu aciye amubwira, ndavuga ati cyenge ngiye kumenya umuntu mugabo ariko aritirira none ni wahehe na wabahehe. Harogerageje kuduha umuco, ntawe uzi neza ko ari byo mugabo yatubwiye ati n'umuntu bamungagara koko wewe nta n'ikibazo afise n'ibi bintu yaranavyemanze ko yibonye nawe mugabo ngo siwe. Reka ndombishe nyama audio nayo. Urabona rero uyu yakundanye n'umugenzi wanje ari mu Burundi. Uyu yarafakaye kandi nta mugore afise. Uyu ava mu Ngagara ni wawe. Hama twe twamubajije none iyi foto twabonye kuri Facebook, twari kuri Facebook kandi tukabona ifoto yawe iriko irahenda abantu yuko uzobatwara, tukabona ari wewe. None tubwiza ukuri, ni wewe cyangwa se wavuga ati ni kuri foto ni gwanje mugabo ibyo jewe si jewe, ni kuri si jewe. Uwo muntu agira yibwe kandi uyo muntu ifoto yanjye azibaye tuye kuri Facebook, jewe uyu si jeje nta muntu dukundanye ari hanze ari muri Arabia, jewe ntawe, je nkunda yiri umuntu ari mu Burundi. Nuko arenje cyo yashinda kurunkira ifoto kugira nimba tuye twihenze turabe yuko twihenze nyene yuko yoba badasa no twasanze ari we nawe nyene yavyemeye ati ni kuri foto ni wanje. Yego tuvanye mu kuri tukumva nange amajambo ya mudamu yavuze yuko uwo muntu afise amaduka akirahita. None ubona umuntu atari mu maduka nyene niwe nyene ntaze kubesha aza kubesha abantu.
niwe nyene aza kubesha abantu ngo azobatwara ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo none mbona ko yayifotoje ari mu iduka ubona yuko amafoto ibyo yabwiye urya mugore byose ko ari ibyo ntubona yuko nungaho ari mu iduka ahubwo abantu barahendwa ni ukuri urya mudamu nimba afise ubwenge bukura neza nimba azi yuko afise abana afise n'umugabo babyanye nimba ari abo bana 6 icyatekanye nimba adashaka gusubirana n'umugabo nakora imigambi kandi iyo migambi izomufasha mu minsi iri imbere atari karibwa sinzi ubwenge bw'abagore nyine tumeze kweri jewe nzi n'ingene Saudiya iruhisha ku kazi umuntu aryama yasanzaye yasabye yahwereye ubura na apeti yo kurya kubera akazi mukuri jesi ndumva ko ata muntu yonja amahera kweri ndabyumva neza ndabyumva jerigize kabinza Saudiya jewe nta mbonye umuntu anyandikiye ku nimero yiwanje ntera nambrotse no kumuca mfuti nimero yuko nambwira ati je nta bantu b'abagabo tuganira nta bantu b'abangu tuganira kuko jesi naje kuganira n'abamwe naje kurondera akazi ahubwo jesi ndi ubwenge bw'abantu nyine bumeze nukuri umugore arambabaje cyane hari umugabo yokwemera kumurerera abana 5 hari umugabo yokwemera kumurerera abana 6 kweri naho baba 5 naho baba 4 cyangwa 3 nta mugabo yokwemera kubamurerera naho baba 2 basi n'umwe byofuma mugabo abana 5 icyo kunda uyu ni wo kumwiba nyine kumwiba hamwe azogenda yikorera amaboko ubu rero n'uwampaye amakuru ambwira ati uyu je ndamuzi ari mu Ngagara akundanye n'umugenzi wanje wo mu Burundi ariko naho sinubara ko indenza ko muragabe na mwebwe nta ngorane kuko no mu Burundi barabamera amaso uyu rero muri makeya si uyu mbona ku ifoto ntabwo ari we yiba abantu ariko baramwiyitirira uwo wari mwiyitiriye mu gice ca mbere nuri yamubonye yicaye ahantu ku gatebe k'isheze aho nyirari yabambuwe Imana yamufashije yavuye muri kagahinga kanyaga nande Imana imugirire neza ko yavuyeyo ivyo turavyishimiye reka mpereze ku mpanuro rero bihera uyu mukenyezi hano mpereza ku mpanuro kenshi nibandaniriza Avugisha umeze good umeze neza yewe je iki kiganiro ariko ndakiraba none urafise nimero y'uwo mugore impagenda muvugishe rero reka ndaguha inkuru z'uyu mugabo je uyu mugabo yaramperese uyu nyene uyu ubona nta muntu umwe adatereta muri Facebook kandi urabona izi foto akoresha ntabwo ari izi wiwe je twaratelefonanye apere video uravyumva twaratelefonanye apere video ahubwo uwo mugabo yama ahantu hari urwamo akavuga ngo akorera mu isoko ahubwo je uwo mugabo nibaza ko no gupfungwa yoba apfunzwe urumva akeneye kwitaba agenda ahantu haboneka ko ari nk'ahantu hari ibintu by'ibibati ibintu by'ibishitingi ukuntu mugabo byubakitse ukuntu kandi haba hari urwamo rudasanzwe ni izina ry'Imana zo guhena nimero yiwe y'uwo mugabo umutelefone video urabe urumva rero kandi ibi ndakubwiye n'ukuri jewe n'ukuri biya Jesse nkunda gutanga inkuru z'ububeshi ibi ndakubwiye n'ibintu uyu mugabo yaramfunze jewe kiwana mugabo rero jewe hariho ibintu ntakunda kugenda ndirukankamo cyane hoje nta roho ry'abagabo kwera ifisi mwaranshusha urumva wowe ko mubwiye ngo ari muri Kenya mbere cyangwa mbwiye ngo ari muri hehera
umengo yambwiye ngo ari muri Malawi. Haraciye igihe, haraciye iminsi je nari nkiri mu Rwanda. Urumva? Nukuri kw'Imana uwo mugore agomba yibwe ku mugaragaro. Uyu mugabo arandungikira, urabona ruguru, urabona ntubatse presidence muri Gasenyi, arambwira ko ariyo yubatse inzu, arambwira ati sheri, ati urabona yuko, urumva yampamagara sheri, mugabo je nubwo twandikiranire ngira ngo yarankema, mugaje nkamwizeza ibitangaza. Rero mugangira avuga ati umukobwa nganira ikashi ntiyikura amahera, aranyereka ngo urabona ngo handiko ndubaka sheri, turapanga ngo igihe tuzohurira mu Burundi. Hama nje ndamubwira wow, ndabona wubatse inzu kweri nziza, ngo hanga urabona ngo uri mu guhera sheri, ngo nzoca ndayikora, ngo kandi ngo ndashaka ngo utashe, ngo wowe ngo urumva ngo uzobanza ngo ugende, ngo je nzogusanga mu gihugu, ngo uzoca ngo ugenda ngo nkurikiranire ngo ivy'iyi nzu. Ndumva ndambwira ati none nta mu enjeniyeri ufise akurikirana ibi bintu? Burya rero ntavyo nigeze ntaha umwanya. Hama ntashe ndamubwira nti jewe burya rero natashe nde mu gihugu. Aho nashaka numva ko ambwira ati genda urabe ya nzu. Aca ambwira ngo wanje, arambwira ati mugabo jewe rero shaka kugenda. Ati nshaka kurondera passport nzoca nsubira inyuma. Muga sinigeze ndambwira ko ngomba gusafirira. Burya rero aca ambwira ngo wangu sheri, urabona ngo je ngo shaka ngo uzozino ngo ndakurangireyo y'akazi. Ca mvuga ati wawu, ati ndatomboye shushu. Nca ndamubwira, aca ambwira ngo kandi ngo muyomba wanje, uravyumva, ngo muyomba wanje ngo ni umupolisi ngo akomeye ngo wo mu nzego, ngo akora hariya muri pafi. Urumva? Ati wewe ngo nzoca ndamubwira aca kurondera pasiporo, ngo ibintu vyose ngo namubwira je ndi muhira sindi Bujumbura, ngo yango amahera uzoca arungika, ngo ibintu vyose ngo uzobirungika ngo bikenewe ngo bandanga muntu ibiki nyene vyose bijya bikenewe vyo kugira uronke pasiporo. Ati hama azoca bigukorera, wowe uzomanuka uba buyitore. Uravyumva? Umva ko agomba angegena amahera ya pasiporo yanje. Ca ndamubwira ati wawu, none sheri bwira ni ngo gumpe uzoca umpuza nawe. Ubwo nyene acarandungikirana, ahubwo aba bantu n'abayesikuru abafise n'abandi bantu bakorana. Aca ndungikira ifoto y'umupolisi, umugabo akuze cane, akuze nyene avyibushe mu maso ukuntu. Urumva? Nukuri je nuko urumva ko itelefone nari mfise ico gihe ntayo ngifise, kuko ico gihe baranaciye banyiba ni telefone. Ndi muri ville harya i Bujumbura, ico gihe hari mu imvura iguye, mvuye mu Gasekebuye baciye banyiba telefone. Nukuri kw'Imana n'ifoto y'uwo mupolisi je noyikweretse, kuko je byuko mu bantu bakunda kubika amafoto ndimo. Burya rero aca ambwira ngo azoca yikuronderera. Yo, uyu mugore agomba yibwe vraiment ku mugaragaro. Uze gushaka uzoje muri Facebook, uyu mugabo uzoca umusangayo. Uyu mugabo umusabye ubugenzi, je nejo bundi yaransavye ubugenzi, aranyandikira aranyibwisha ubujambo, sinigeze ndamwishura. N'umuwesi krosha, yo maskini, agira muhende uyu mugabo n'umuwesi kro. Chere twaravuye na video, ni ikintu c'igitama kimeze ukuntu mu maso, isura itaboneka, ntabwo ari uyu. Kuko akoresha amafoto atandukanye, mugaye amafoto aya yose aba arimo. Reka ninjira muri Facebook ndakwereka amafoto y'uwo mugabo yose. Daniye, uraho neza, umeze neza? Je narakiravye iki kiganiro. Hari n'ikindi kiganiro kare washitseko nakiravye. Urumva? Yamuhenze uyu mugabo n'umuyesikro kuri Facebook aguma atereta bako. Neje sinakubwiye ko yanterese. Akamfotorera inzu hariya mu Gasenyi, hari impande ya presidence, urahabona uteye uduga basuje za Gitega Muramvya, iyi barabara idugica kwa Magera. Sinzi ko ari bwafata irya nzira. Urenzi wabo n'abantu, akafotora akagira iki, akanyereka akambwira ngo ndamunekira ngo amahera, ngo hari ngo muyomba wiwe ngo akora ngo muri pafe. Je namubwiye ngo mba kondera passport, ngomba kwisaba gacigana nkikorera mu Rwanda.
hewe uyu n'umwesikro mubi jewe rero kugira ngo urinde ifaranga jewe narikoreye reka ngira ngo utarinze utora inyundo sinzi ingene byaba byagenze urumva abana numvirije n'ujya wundi muntu yakurungikiye intahe yiwe akubwira ko yamuriye 15 n'umwesikro afise uburyo akora kandi mu by'ukuri wo kwishitura inoti wazimuhaye usibye ko jewe tutazinanye ntabwo shoka ndakurungira inoti ntigishoboka uburyo wonjamwo ngira ngo ubanje kumpawe w'amafaranga hamukambye ati niza naho nyina pana nk'amahera arenga ashika mu 200 sishobora kuguha sishobora urumva rero hama shano kuri uyu muvyeyi kweri jewe uzompe nimero yewe ndamugandize ndamubwire uyu mugabo je yarantefinya pere video ni izina ry'Imana suyo ubona iyo foto ni kigabo kivyibushi kimeze ukuntu jewe yari yambwiye kumengo inyuma yari yambwiye ngo ari muri South Africa yari yambwiye ngo ari muri inde mugabo ni muri Malawi cyangwa muri South Africa muri aha habiri ngo ndumudandaza ibintu arakubesha uwaguma yabatikije yo maskini ariko ubundi abo bagore bafise ihengeso baza muri Saudi bagaca batabagabo basize n'abana ngo ivyo bintu bimeze gute umugabo utigeze urumikira amafaranga ngo yagena rimwe ari kugisha ko kaca wumva ngo arahevye umugabo ivyo babisomaye nemwe umugore ntimubona ko akuze ibaze vraiment nko gusaza yirukangana gutyo nukuri muze murabahanura we ariko wewe wavuga laba nk'uyu muntu ngana afise abana bakuze agaca yahukana nukuri hari imbuto bariko barabiba bazi yuko ngo biriko bigera neza burya kwa hukana ufise abana bakuze nagambwe ko ari umugera mubi umwe udasanzwe ni hatari oya je nukuri naratwenze urazi ikintu cyantwengeje natwenze kujya kuntu ariko abashinyagurira ngo umugabo we ngo yagirisha ari ngo imodoka maskini none ga ntuze nawe yaje muri Saudi aracagira umuhonyo w'imodoka hagakora akazoyigurira ngaho rero ayo niyo majambo ya nyuma mpereje ko nta n'umwanya wo guta muremure mwamaze kumva neza yuko ari umusuma uyu munsi turigenekerezo ya 31 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 sinzongera kuvuga ko uyu mugabo ndahejeje impanurira kwiye nkoze video nyinshi cyane hanyuma abandi nzobavugira kuko naranditse kuri Facebook ati bino bintu ndabihebe canke ndabibandanye commentaire nyinshi zavuga ngo bandanya sino bihagarika rero gutabariza abantu nzobatabariza kubakibura ndabakebure ibi byose biri mu nshingano zanje nje nabyitumye ntababintumye murakoze